rero ireresi ni ireresi novuga yuko ni series ishobora kuba ari nka episode 1 ariko ishobora kuzogira episode ya kabiri hama mu gucagagura cyane nuko bimwe mu byo twumvikanye na STV canke ACTV wanashima ngigwe ko ndana bashimira nabo nyene kutwiyumvira kuko mwe wese abayifuza kumva yuko atera imbere ateza imbere ugwaruka nukuri muri analyse nagize nasanze yuko hari abantu benshi bari hanze bari mu bigo byo hanze bifuza guteza imbere ugwaruka rw'u Burundi. Ini analyse ya mbere nagize nsanga benshi muri bo ntibitaho cyane gufasha ugwaruka rwo mu Burundi kubera bagira ingorane yo guhemukigwa. Benshi sabizigigwa niko bakunda kubivuga. Bamwe bari hanze niko babivuga. Kurashaka gufata amafaranga ugahereza umuntu mu Burundi agufashe ibiki ugasanga n'umuhemu ugasanga arabiriye ugasanga arakurira amahera ntagire n'icyo agufashije. Ariko STV kuri make baduhaye ndazigwamisha makuru nkunda kubaza twinshi shamutangura kubaza ati bagwaye angahe guruka niyo cinema ariko ndibaza ni byabangombwa tuzobivuga ni byabangombwa naho nyene tuzobihora kuko byose turabifitiye ububasha ariko naho namwe mufite ububasha bwo kubaza kandi no kumenya no gutahuza abakurikirana hama STV rero duhitamwo ati Isaac urashobora kuraba ico dufasha se tudashobora gukorana muri bica nk'ibiriya en bref bari bakeneye yuko noza ndakora ibiganiro shira kuri STV ariko cyasanga kuri STV hari abandi babahinga hari abahinga ba presenter bakaze cyane banafise impano zisara uravye ari nyuma muzibaza murabona abakoga beza bambaye uduhuzu twa STV muravye ngaha uno manager Andy ni nawe nyene no mu presenter wa STV ACTV uravye aba bose ngaha cyasanga no ndiko ndinjira mu karere kabandi cha proposa usanza rongo enda TV ya ACTV cyangwa STV turashaka gukorana mu buhe buryo kinambwiye ati turashaka gukorana muri sense ya cinema je abantu benshi bamenyereye cinema ariko ndibaza yuko dukoze cinema yorabwa cyane kuruta canke yonakurikiranwa canke yonaryohera abantu kuruta fasha ibiganiro nkabitwara hariya barashobora no kutabira niyo makusezerano twakoraniye cyo tusanga yuko tuzokorana amezi 3 ireresi gici wabo kandi ibintu bitandukanye rero ndibaza twatanga ikivi uno munsi abenshi ashaka guca bibaza ati no niyo cinema mwayikinye challenge nibikindi baza turaza kubimenya badaye kubaza kuba bafise umwanya ndaza bamenyesha makuru mu ofisi akazi kenshi ariko nukuri tubasavye kuvyubahiro byanyu yuko mwo kwihangana kino gikorwa mukacihanganira mpaka kumwisho kugira murabe rero isinema nituko turayikina ahubwo yaranaheze no gukogwa igisigaye ni kupostinga tu nubu nyiravuze ati arere kuri link ya mbere bacha bironkera ariko twahisemo yuko uno munsi ni press conference yo kubwira abarundi n'abanyamahanga bose musangi yuko cinema bamaze imisi babona kuri rezo sociaux kuri social media uno munsi raja ku mugaragaro amesha makuru maza kuba bambere kuyibona ariko ino trailer irashobora kuca ibituza kubona ngabe irashobora kuca bija kuri STV nka trailer number 1 ariko ntibatahuri ko ari episode ya mbere episode ya mbere official kabisa izotangura kujako ku munsi wa kabiri ibi twabigize kumvo iza kugira abantu biha umwanya wo kurindira eka no kwitegura neza badafise utumega batugure kugira saa 12 zo mugoroba masaha mu Burundi ku munsi wa kabiri niho isinema izo bigiye kuri STV official episode ya mbere hama ibindi bikurikire ego reka ngarukire ngaha ndibaza byinshi muraza kubibona abakinyi bose bari ngaha n'abadufashije bari ngaha so ndibaza mu ncamake nivyo murakoze cyane bon Jenny Bella nkaba nakinye muri film Amazon hama kuba tingaha mikro kibanza kubwi filme I am sorry bon umuco wavyo byose nuko nahise gumina muri mekanisye ndibaza niho byose byashoboye kuva bakanyiyumvira bakanzana ya nuko hama I am sorry vraiment ni film idoshe kandi cyane
irimwo ibintu byinshi by'urukundo aho mubona abakobwa benshi bazaranira bagira abahungu abandi bagwanya urukundo rwabo ibintu nk'ibyo ego benshi bakaba bamenyereye ku izina rya Sisi niryo zina ry'ubusitani benshi banziko hama nkaba nishimiye cyane kuba ndi muri iki kibanza ndi imbere ya kamera nk'izi n'imbere y'abantu nk'aba b'ibyubahiro bitandukanye mu bisanzwe zinkora na kanyene ka sinema niko kazinkora hama muri firme nkaba narakinye nk'umukinyi naje twishize hamwe gufasha benshi bamenyereye bambona muri za komedi nkaba ndi umukozi nkina firme kwa Gerard official nkaba byarabaye ngombwa ko nza kwifatanya na Isaac na Bella n'uyu ST kuba mubona turabereka kuri uyu munsi hama ndi icyo navuga cyo iyi sinema ni nziza ndifuriza abantu bose kuyiraba izoba ari sinema nziza kandi irenze kuko hakirimo abastar benshi batandukanye n'abantu n'abaturanyi bakona bipaji tofauti ego amanda bashimiye mubandanye mudushigikira murakoze ego murakoze je nitwa Niyonkuru Jean Pierre Estime nabanje n'umukinyi ama nabankinira mu ihuriro TV ama icyatumye bamagara muri iyo film ino seri twarakoranye cyane gose na Mutamariya ari twarakoranye arazi ubuhinga mfise ibwo bwatumye bantora bakamamagara gukina muri ino seri ama narabaye mu acteur wa mbere w'umuhungu muri festival bazi gukina iba ya gatatu ifise amasana mu mezi kandi mba mu realisateur wa gatatu yanditse film ya long métrage ama muri seri I'm sorry ni film cyane gose amajena kinye ndumwana mutunza ariko nicana muzovyibonera ama bavuze ati tuvuge ibyatujyoye n'ibyatubabaje nta byatubabaje byari birimo ko byose byari biryoshe kuko hageze umwanya wo gufunga twarafungura hageze umwanya wa déplacement to déplacer no kunywa byose ama ego bavuze uramwo gusa birashika bikaba anyambita buragahonze gusa abakobwa babiri barangoye kubera n'abantu bambere bakunda kurya bageze ku sahani ntibyuka gukina ariko ivyo turamenyera akora mu hama ikindi naco ndashimye cyane gose Mutama Isaac yajya twarakoranye neza umuntu yadufashe neza n'umuntu nawe nyine yabyigengejemo neza agira amaza kubibona inkuru mbariranye irutwa niyo wiboneye murakoze sinashoboye gukurikirana tournage zose ariko nakurikiranye iyo wanje kuko umunsi bariko bakina abandi sinashoboye kuboneka hama ikindi nuko image novuga yuko sene ziwanje ntizari kirenga nari umupapa novuga mbyara ujya mu mwigeme ariwe Isaac yakunda hama nkuko mwabuze ati zizobandanya nibaza ko zizobandanya hanyuma imbere nkazoshobora kuboneka ko yandi masene menshi kubera yuko filime twayisoje mvuze ko ngiye gukorera akazi muri Amerika bivuze yuko Isaac imyanya yose yataye akunda umukobwa wanje byabaye impfa gusa rero filime izohera ndababwiye ati Maria izobandanya hanyuma ninagaruka rero novuga yuko jewe ndashima ikintu ca mbere nashimye nuko uyu mu cameraman nashimye ukuntu babikora kuko barihutisha amasene ko jewe kuko waci wanje nubwo ndi okipe narashoboye kuza ndabikora kanya gato kandi mba ndahejeje novuga yuko rero ntarambiranye ndashima kandi nkashima ko banyumviriye ko nka Abel kugira ngo ngire ico nterereye muri no filime barakoze kandi ni byiza biranyereka ko fisi ico maze gukora muri filime kubera hari abandondera kandi benshi kugira dushobore gufashanya murakoze cyane
jewe icambere novuga muri iyi filme nakunze cyane nuko nakoranye n'abantu b'umwete cyane abantu bakora babikunze jewe filme ndayikunda n'umutima wanje wose umuntu ari muri tournage umenga yaje gutembera umenga yaje kwiryohera ntidushobora guhuza rero nababonyemo umwete nababonyemo gukunda filme kuburyo hari igihe benshi bahageze 18 saa moya abari umwanya wo kuvuga ngo tutahe biraheze ariko bo haragera minwe hakagera ine bakiri ku gikorwa kandi bavuga ati dutegerezwa gukora ico nico kintu ca mbere nababonyemo nakunze kandi courage hama igisa nk'ukumenga ca umuyamwa twaje n'icyatubagamiye nuko kuzinduka byabagora ariko biratahuritse kutazinduka ni kubera ko twataha dutevye bataha batevye barushe umuro wa tournage utawuzi no adashobora kutahura yego hama ndashimiye mwebwe mwaje kutwumviriza ndashimiye bazokurikirana iyi filme ni filme nziza cyane jewe sishobora kuja muri filme itafise inyigisho iza gusigira abantu hari wabajije ngo uko bashobora kuturonka uko bashobora kuturonka kugira dushobore gukinana n'abandi navuga yuko jewe icambere no kumenya filme ivuga iki filme namba ataco iza kumarira abantu kubwaje nawe ushobora kujyaho rero no nyumvira ngo dukorane filme ariyo kwiryohera ataciza gufasha nta sishobora kwijamo ariko abandi bose filme itanga ubutumwa isigira ikintu buri wese kaze dukore ku byose n'umvikana merci Yo, te quiero la sala.
wari sawa nta kibazo ciwe azobana neza kitari
Oh, nice. Stop. What? Bidafuatse wewe. Kubera ndashaka kumva. Narakwiye ko bihagije ndakushe.